hari genzo kwicara shimira Imana yanje hari genzo kwicara curaranga ubudaca hari genzo twenga mbagiye hari genzo kwicara curaranga ubudaca mwana w'Imana mwana w'Imana Imana irabakunda ugize ngo Imana iragukunda wewe ugiye kuyimenya kugira ngo uyishire mu mutima wawe ushatse kuvuga yuko rero jewe ndi umwansi w'Imana Imana itanze mwebwe abapasiteri mwivyo mubikura baraguhenze yego ntayo uramenya ugize ngo ariko ubu ugiye kuyimenya kuko ngiye kubunga nayo ntaco utangura twumva sawa rero imbere ya byose yishikanwe imbere indaya mbaya wewe uko mutugani shikanwa imbere mu pasiteri bubu muko hatari shikanwa mwana w'Imana muri Bibiliya muri Ntuzeya Yesu ugize ngo ku murongo wakombye haravuga hati mwese muri abana b'Imana ariko uzovamwe muri mwebwe akazimurura abazimiye azohabwa agashimwe ugize ngo je numvuze gahabwa n'Imana burananciriyemwo wasanga na so wawe ariko aravuga ugumuvuga pastor ivyo ntibijanye reka mbandanye ako gashimwe azogahabwa n'uwo muntu nyene azoba yagoroye canke se abo bantu azoba yagoroye pastor none je wanguruye ibona ndanze ugoro wowe je ngororo urabe ko ntagororoka ariko oya impayo nyenayo none umukozi w'Imana aragaye sinagaye wewe uko ubwo wewe impayo nyene ariko izo ncungu z'Uburundi ugize ngo niho ndakugorora neza n'Imana ikavyakira neza ayo nyenayo yame kudashaka kuyikura gororoka yame ariko ntaco sawa Run. none pastor we nawe uratinya gupfa kandi upfuye woguma wigira mu ijuru saho pishaje jewe hari impamvu ntupfa ugize ngo kuko ndacyatanga ubutumwa hari abo ntaragorora umva ndacyafise impamvu hapo ni sawa ni ukweli we naho wogenda rero ubu nahejeje kuguhezagira nagusiza amavuta wumva woguma wigira mu ijuru neza cyane ukuri kwamye uhendande bari umwana wo kwera uko wishakiye mama dawe ko atarironkera umukazana n'umwuzukuru da erega nimugurure nta na kimwe ugize ngo nje kubaga ya nkoko mama wawe niwandungitse itarapfa kandi rero sha mama yari yabivuze yuko njya nko kuzahuza kuyibaga navyo bagiye yoyo ndayiriye ntayakoreye ugize ngo pastor wowe uko mutugana mbere yagire kugira utakoreye Run.